Inyuma yo kugendera abo barwayi kugira birabire uko bamerewe, abo barongoye ikigega cyo kuziganya no kuguranana urunani baciye baja kuriha amafacture y'abo barwayi. Urongoye urwego nshingwantwaro Colonel de Police Nzirubusa Juste avuga ko ico gikorwa c'urukundo bakoze cari cumvikanywe mu nama ya bose y'abanywanyi yari iherutse kuba. Igikorwa twaranguye no musi no gushira mu ngiro ingingo yafashwe n'inama ya bose yabaye ku igenekerezo rya 24 kwezi kwa gatatu ariko ntwarante, aho inama ya bose y'abanyamitahe muri microfinance runani yashinze yuko ibice 10% vy'inyungu bizoheza bigafashishwa abagwariye kuri bino bitaro vy'igipolisi. Kubo babibaza ko ibikorwa vyo kudandaza nk'ivyo ayo mashirahamwe akora bitajana n'ibikorwa vyo gufashanya, Colonel de Police Nzirubusa Juste avuga ko bibesha ivyo bikorwa bishobora kujana cyane. Ivyo bintu bibiri birajana kuko nkuko bivuze turi abadandaza, tukadandaza amafaranga tukayaha abanywanyi basanzwe bafise amakonte muri microfinance bagaheza bakatwishura. Iyo batwishuye rero turaronka ko inyungu. Iyo turose ku inyungu rero turiyumvira ko twofasha n'abandi bantu badashobora kuronka uburyo bwo kugira ngo bashobore kwirihira nkaha amafagitire. Ruhande rw'abo bagwayi barihiwe amafaranga barashima ivyo bikorwa bagasabira abo bagira neza gutera baja imbere nk'umuzinga. Akarorero nako uyu mutamakazi Mbimbiri Safi afise imyaka 82 yarihiwe amafaranga arenga 600. Uvugisha ukuri ntabeshe nukuri kw'Imana yo mwijuru nkaba niyumvamo ko noronse n'200 niyumvamo kumengo ni kibazo. None ndashima baragahora baratabara umwami azera barongora umwami umuvyeyi wacu Yezu Kristo atuvugira akadushikira ku mukama Yezu akadushikira kwa uwaturemye akatugira umuntu none tukaba turabana nukuri ndakomya amashi muragahorana iyo mitima igororotse. Imana bagorora uwo mutima n'uwundi atari jewe mu mutabare n'uwundi n'ibibondo mu vyaye navyo bitabara abandi. Ekana Abdara Osman yaragwaje mwishwa we arashima cyane babarihiye amafaranga arenga 1,200,000 kuko ngo bagira bagurishe agaparcelle babamwo. Kuko twavuze ati twebwe ko umwana yobora nakundi bazaba baradufunze ku parcelle twabamo twayisize ku isoko. Nukuri ntacyo dufise twobariha Imana yonyene. Twebwe turabashimiye cyane iyo microfinance, Imana ibaje imbere babandanye batera imbere bazokwame bafasha abandi atari natwebwe. Imana ibahezagire mu bikorwa byabo na microfinance yabo ibandanye itera imbere nk'umuzinga. Colonel de Police Nzirubusa Juste agahamagarira bataramenya ico kigega urunani ko boza kuguruza amakonte ngo iterambere ntiribaca inyuma. Banywanyi ba microfinance urunani yuko twobandanya dukora kugira ngo microfinance itere imbere, hanyuma nkahamagarira n'abandi bataramenya microfinance urunani yuko botwitura bakaza tubakira neza. Murabona ko dufise abakozi bakiri bato baje rero dusanzwe dukorera dufise icicaro gikuru aha hafi yo kwisoko kwa Sioni aho bita muri Galeri Tokyo Business Center, niho dukorera. Turafise n'ahandi dufise ibisata ari mu gisagara ca Bujumbura hafi yahahoze isoko nkuru. Turafise n'indi gishe kuri commune Mutimbuzi, eka mbere turafise n'indi gishe muri commune Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Aho rero duhamagara abahegereye eka mbere n'abari kure yuko botwitura hanyuma tugakorana tugatezanya imbere. Mwomenya ko ivyo bikorwa bizobandanya ngo kuko bisanzwe binasabwa ni banki nkuru y'igihugu ku mashirahamwe nkayo yo kuziganya no kuguranana ko igice gito c'inyungu baronka yabo bogikoresha mu gufasha canke mu guteza imbere abene gihugu.